Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene ya YouTube ICTV. Ni umwanya w'amakuru agezweho ariko vugwa, aho tugira tubashikirize igice kigira kabiri ku nkuru twari twabahaye yerekeye urupfu rwa Petero Nkurunziza, mu gihe umuryango wiwe ndetse n'abandi ba CNDD-FDD bamwe bibutse Petero Nkurunziza. Bakaba rero hari igikorwa cabaye, tukababwira ko cabayemwo ibitari bike, ariko tukanagaruka kuri amwe mu mabanga y'ibinyegezwa gucoba cinyegeje inyuma y'urupfu rw'uyo mutegetsi yapfuye mu mwaka 2020, inyuma gato yuko Perezida Ndayishimiye atorewe kurongora igihugu c'u Burundi. Tukaba twarababwiye ibitari bike ko vyoba vyaramaze kumenyekana, ariko tukanabasezeranya ko tuzobandanya gukurikirana ivyino nkuru, ndetse tukanababwira n'andi makuru adasanzwe yashizwe ahabona ku vy'urupfu rwa Petero Nkurunziza. Tukaba rero twarababwiye ko tuza kubashirirako ikindi gice kigira kabiri ku vyo twoba twaratohoje ku rupfu rwa Petero Nkurunziza ndetse n'amakuru yashizwe ahabona. Benshi bibaza bati mu by'ukuri hagati y'ishano na COVID-19 ni igiki cishe Petero Nkurunziza? Twarababwiye kandi ivy'urupfu rw'uwo mutegetsi vyoba bifitaniye isano n'umupfumu yakoreshejwe. Uyo mupfumu akaba n'uno munsi agihari, yaranashitse no mu butungane bw'u Burundi, ariko ntiyashikanyweyo nk'ugiye kuburana, ahubwo yashitseyo mu gihe Bunyoni yariko araburanishwa. Tukababwira ko ibintu vyatanguye ndetse n'ivyagiye biraja habona, ariko abarundi bakaba batararonse umuco ku rupfu rw'uyo Petero Nkurunziza. Mu nkuru rero twabahaye ejo hahise, twabashikirije ibitari bike ku rupfu rutangaje rw'umukuru w'igihugu Nkurunziza. Twarabibukije ko leta yatangaje ko umukuru w'igihugu yishwe n'ihagarara ry'umutima, ariko abarundi ntibashizwe kuko babifashe nk'ibinyoma, narirya basanzwe bazi ko ari ngombwa ku mukuru w'igihugu wabo bategerezwa kumenya vyinshi bimwerekeye, kandi bakanavuga ko ari ngombwa ko umuntu apfuye umutima we uca uhagarara. Gutyo rero ko vy'ukuri uvuze ko umuntu yapfuye ko umutima we wahagaze, nta kintu gikomeye ubutangaje canke gifatika ubutangaje, ahubwo aba ari nko kwikurayo, kuko uba wabuze ikintu gifatika ushobora kwerekana cisha umuntu. Mu vyikekwa ko vyahitanye umukuru w'igihugu havugwa ko inkuru zitandukanye. Hari abavuga ko Nkurunziza yoba yahitanywe n'ikiza ca coronavirus, bafatiye ku kuba umukenyezi wiwe yarafashwe n'iyo ngwara, kuko yariko aravugwa iyo ngwara mu gihe umushingantahe wiwe aremba, agaca rero asandaba. Hari n'izindi nkuru nazo zivuga ko yoba yahawe ishano, ababivuga bagafatira ku cuka cy'ibicoba cari hagati y'umuhisi ndetse n'umusubirizi wiwe. None hagati y'ivyo bibiri ni icihe mu vy'ukuri cishe Nkurunziza, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza? Ni coronavirus, ni ishano, yoba yahitanywe na kimwe muri ivyo canke vyose vyoba vyaramukoraniyeko? Ivyo ari ibibazo abatari bike bibaza. Twari twabasezeranije ko rero tuza kubaha ibindi mu vyamaze kuja habona, cane cane ko muba mutegerezwa kumenya amakuru y'ibibera mu gihugu, ndetse n'ivyo muba mwaranyegejwe, na cane cane ivyo ubutegetsi butagomba kubyihabona. Mu kugerageza kwishura kuri bino bibazo, turaza kwifashisha amwe mu makuru yashizwe habona n'ishirahamwe Focode rirongowe na Pacifique Ninahazwe, hamwe ni radio RPA irongowe na Bob Rugurika. Ngibipimo vyo kwa muganga vyerekana ko Nkurunziza yari yanduye coronavirus. Mu makuru yashizwe habona na Pacifique Ninahazwe mu mwaka uheze wa 2025, avuga ko yashoboye kumenya makuru ku bipimo vyo kwa muganga vyakorewe mu bitaro vy'Ikarusi aho Nkurunziza yaragwariye.
Pacifique avuga ko abaganga bamuhaye amakuru bavuga ko Nkurunziza yatowe coronavirusi mbere nyinshi cyane. Hari umuntu ngo yahaye umuco Pacifique ku mayobera y'ukungene umunsi umurwayi yari ko aratora mitende ari we yaciye apfira ko bukwi na bukwi. Abantu bakibaza none koko vyoba vyaravuye kuri iyo corona. Uyo yavuze ko umurwayi yakoze amakosa yo kwambura ivyuma bimufasha guhema mu gihe cazira kikaziririzwa na cane ku muntu yatowe ico kiza ca coronavirus. Ico gihe rero yambura ivyo vyuma ngo yoba yaragiye mu bwiherero, niko guca yinaga hasi aca aracikana. Intahe rero ikabivuga ku kungene yacikanye kubera kwiyambura ivyuma vyamufasha guhema. Tukaba rero iyo ntahe nayo tuza kuyibaha uko Pacifique Ninahazwe nawe avuga ko yayihawe. Iyo ntahe ikaba igira iti: je ndemeza ko Nkurunziza yishwe na coronavirus. Jewe narigwariye coronavirus mu gihugu ca kure ariko gifise uburyo bukwiye. Umaze kuremba wagira ikibazo co guhema bakakwambika ico uhemeramwo bita respirateri, carazira kwambura respirateri. Iyo banyambitse yari ifise umugozi muremure ku buryo nava ku gitanda nkaja kwihagarika nkaja koga atankomanzi. Umaze kwambara respirateri waca wumva umerewe neza mu mubiri, ukamengo wakize, ugatangura kwandikira abantu kuri telefone. Ndavye uko bavuga ivya Nkurunziza vyagenze, numva bihuye cane n'ivyabaye ku bari bagwaye coronavirus. Nkurunziza nawe yarambaye ikimufasha guhema. Ni nayo mpamvu ku munsi w'Imana igenekerezo rya 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 yari yumva ameze neza akanavugisha abantu. Ariko nk'uko navyumvise, ico bamwambitse cari gifise akagozi kagufi cane, ntiyashobora kwiyunguruza cambaye. Aho kuwa mbere mu gatondo Perezida Nkurunziza yarakeneye kuja kwihagarika bisanzwe, acarambura kimwe mu bimufasha guhema, agenda mu cumba carimwo toilette. Abamucunga bari hanze. Imbere y'icumba agwariyemwo bagiye bumva urwamo ngo umukuru w'igihugu yaraguye hasi. Uko bimeze, wiyambuye kirya cuma kigufasha guhema, mu minota idashika n'3 oxygene iraguheramwo yose, iheze uca rero ucikana ubwo nyene. Niyo mpamvu yaguye bwarumye. Abamucunga barashoboye kwinjira barashikaho yaraguye, yari yamaze gucikana. Ministre Tade Ndikumana niwe yategetse ngo bakore ivyo kumufasha gusubira guhema, ariko kari kabaye. Niho batuma ko vyihuse umuganga w'umuhinga i Bujumbura, banamuha indege ya kajugujugu imujana i Karusi. Ashitse abonye uko Nkurunziza ameze n'ivyo bariko barakora vyo kumufasha gusubira guhema, yarumiwe. Niko kubwira Tade Ndikumana ati: mushikiranganji, ko wewe uri umuganga ntubona ko umuntu yacikanye kera? Mushaka muvunagure imbavu ngo muriko muramufasha? Aho hari haheze amasaha arenga 3 Nkurunziza yacikanye. Je ndemeza ko yishwe na coronavirus, ibindi sivyo. Iyo ni intahe yuvuga ko Petero Nkurunziza yoba yarishwe na coronavirus. Iyo ntahe akaba yarayihaye Pacifique Ninahazwe arongoye Focode. Ku rundi ruhande ariko, Bob Rugurika avuga ko Nkurunziza yishwe n'ishano. Umuyobozi w'iradio RPA Bob Rugurika yatangaje muri 2023 ko Nkurunziza yishwe n'ishano yahawe n'abamwegereye. Rugurika yavuze yuko yatohoje ido n'ido ryose ku kungene umuhisi yahawe ishano, ariko Bob Rugurika atangaza ko hari ivyo adashobora gutangaza ubu ku mvu z'umutekano
w'amasoko yamuhaye amakuru. Ico bikoze Rugurika yaradomye urutoke ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko ari we yari arongoye akagwi kateguye guhitana Petero Nkurunziza. Amatohoza ya Bob Rugurika avuga ko ishano ryazananye mu gihugu kibanyi ca Tanzania mu ntara ya Mwanza. Aya matohoza ya Bob Rugurika yahavuye yunganirwa n'ivyavugiwe mu mburano z'urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni ku caha co kugerageza kwica umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete. Bunyoni yagirizwa ko yariko aje inama n'umupfumu Emmanuel Ntikazohera wo mu ntara ya Ruyigi, uyu twaramugarutseko cane kugira ngo amwicire Ndayishimiye. Bunyoni yiregura yemera ko yaganiriye n'uyo mupfumu, ariko akavuga ko atariko amutuma kwica Ndayishimiye, ahubwo yariko ashaka kumutohoza ko uruhara yoba afise mu rupfu rwa Nkurunziza. Icatangaje benshi, uyo mupfumu ntiyigeze arengutswa na sentare kugira ngo abazwe ku bimuvugwako. Abarundi baciye batahura ko iyo uyo mupfumu afise uruhara rukomeye mu rupfu rwa Nkurunziza, narirya bivugwa ko asanzwe yanavyiyemerera. Abantu baranibaza ingene umupfumu aboneka nk'umunyagihugu asanzwe yari gushikira umuntu wo ku rwego rw'umukuru w'igihugu nka Ndayishimiye, mu gihe bitaboneka neza ingene bokwisanga hari aho bahuriye. Ese mu vy'ukuri tubona gute amakuru abiri yemeza icahitanye Nkurunziza? Twumvirije uko intahe zivuga ku coba carahitanye muhisi Nkurunziza, turafise aho duhagaze kuri kino kibazo. Tubanze tubibutse ko ata makuru twashoboye gutohoza ku ruhande rwacu, ntidufise n'amakuru yandi ashobora kunganira aya canke ngo ayavuguruze, ariko turafise inyota yo kumenya neza na neza hagati y'ishano na coronavirusi kimwe mw'ivyo coba arico caba carishe umukuru w'igihugu. Ibipimo vyo kwa muganga biremeza ko umurwayi yari afise coronavirusi. Ibi tuvyita ukuri kuzuye, ariko amatohoza ya Bob Rugurika nayo akemeza ko Nkurunziza yishwe n'ishano. Nibi tuvyita ukuri kuko vyahavuye vyunganirwa n'imburano za Bunyoni, aho yagirizwa ko yariko aha impembo umupfumu wa Ndayishimiye kugira ngo azomwicire kandi uyu mupfumu akaba yari asanzwe yiyemerera ko ari we yishe Nkurunziza abitumwe na Ndayishimiye. Ibi navyo birashobora gukorerwa ko tukaba tubona ko naho hari amakuru adasanzwe ku cahitanye Nkurunziza, bidasigura ko harimwo amwe atarayukuri. Habaye harimwo atarayukuri, yaba ayo makuru ubwayo avuguruzanya. Nta hantu na hamwe ayo makuru abiri avuguruzanya, tukaba rero dutahura ko Nkurunziza yanduye coronavirusi yongera ahabwa ishano, vyose bimukoranirako. Turanakeka ko uwamuhaye ishano yoba yakoreye ku makuru yariko aravugwa ko umukenyezi wiwe yoba yari ku musego kubera na coronavirusi. Gutyo rero akaba yarikitse mu kiza akavuga ko kubera ko n'ubundi vyari vyamaze kuboneka ko agwaye coronavirusi, gutyo amuhaye ishano bizogorana cane ko amatohoza yerekana ko yahawe ishano kubera ko yari yaramaze gutogwa iyo ngwara ya coronavirusi. Birashoboka ko rwose abategura kwaka ubuzima Nkurunziza biyumviriye ko hari amahirwe menshi ko uwo bahiga agatwe nawe yari yaranduye ico kiza kubera umukenyezi wiwe yari agwaye ico kiza. Birashoboka cane ko abateguriye umugambi baciye bawihutisha kugira ngo COVID-19 bene ishano ryabo bimuzungagize icarimwe abura isanganirizo, kandi n'amatohoza ntazoshobore gukogwa. Ayo ni amakuru aba ahambaye cane, ni amakuru aba akomeye. Abategetsi ntibaba bagomba ko aja ahabona. Ibi tubigarutseko kubera ko abarundi benshi batabwiwe ukuri ku cahitanye umukuru w'igihugu, mu gihe kandi mu misi iheze
ku munsi wa mbere aribwo ku igenekerezo rya munani z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 nibwo abaseridede FDD ndetse n'umuryango usigwa na Petero Nkurunziza bari mu gikorwa cyo kwibuka ubuzima bwa Petero Nkurunziza. Aha rero benshi bakaba bakeneye amakuru mwene nk'aya, kandi akaba ari amakuru abategerezwa kuja habona, na cyane ko mu byo twiyemeje ari kubashikiriza amakuru mwene nk'aya udashobora kuronka ahandi, kandi ukeneye kumenya n'amakuru utazokumva kuri RTNB, n'amakuru utazokumva kuri ikiriho ikinyamakuru c'iperereza cita ko gikora amakuru acukumbuye canke investigation, ni amakuru utazokumva ku binyamakuru vyegereye ubutegetsi, ni amakuru utazokumva na Patriote, ni amakuru utazokumva n'undi muntu wese yegamiye ubutegetsi kandi yita ko akora amakuru acukumbuye. Ariko ku nkuru mwene nk'izi zironka kuri chaîne yacu, ukazikurikira umunsi ku yundi, kuko nico twiyemeje ko tegerezwa kubaha amakuru yose agezweho kandi muba mwaranyigishwe. Ibihe byiza rero kuri mwese nivyo ndabipfurije.